Nitekana umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka cyane cyane kuyabana n'intwari bereye ubutungane ndetse n'igisata cy'ubutari. Turaza kugaruka cyane cyane kwa rwiza tunga batandukanye harimwo Mayondori, tuze no kugaruka no kubandi batandukanye cyane kandi tuze no kugaruka ku bishobora kubashikira muri ibi bihe bivuga ko havumbuwe ubutare bwababa itoni zirenga imiliyoni 12 za kaseterite. Ni mu gihe mu myaka iheze President Evariste Ndayishimiye yavuze ko afusa amasezerano yose yasinywe arabana no gucukura ubutare nga mu gihugu cy'u Burundi. Amasezerano vyavuga ko uwagifatiye mu minwe yari Perezida Petero Nkurunziza afadikanije n'akandi karwikiwe gatoye karimwo n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa President Evariste Ndayishimiye ari we Arengiyeme Bunyoni. President Evariste Ndayishimiye akabagiriza ko abakoze ubusuma budasanzwe mu kudandaza ubutare mu makungu. Ivyatumye itoni zababa igihumbi z'ubutare bwa Trelale zidandazwa mu bihugu vy'abaraba ariko akaba atarufaranga na rumwe rwinjiye mu kigega cy'u Burundi. Uti none ayo mafaranga yavuyemo yagiye he? Turaza kubigaruka ko ni mu gihe kandi bivuga ko hari abarwiza tunga kandi bari bakomeye cyane ku ntwaro ya President Nkurunziza cyane cyane mu birabana no kudandaza ubutare. Ayo masezerano yose rero President Evariste Ndayishimiye yarafuse wewe akora ayandi mashasha. Muri ayo mashasha binavuga ko kandi uwo yatutse ngo ni ikijuju kimba ubutare bw'u Burundi bugaca bushirira mu bindi bihugu hari yitwa umudandaza François Uwiragiye batazira Mayondori. Bikaba vyaravumbuye mu nyuma ko ari mu bari bafatanije na President Evariste Ndayishimiye muri aya masano kandi mwishiramwe ryo President Evariste Ndayishimiye akaba afisemo umutahe ukomeye cyane, navyo tugiye kubigaruka ko ndetse kandi aya masezerano y'ubutare akaba ari amasezerano agiye kuza gukora ku bategetsi benshi batandukanye yoba abari muri leta ndetse n'abatakiri mu mabanga yabo kuko ngo bazorotswa ivyo bariye. Mu mwaka wa 2017 President Nkurunziza niwe wa mbere yugura ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa Trelale ahitwa Gakara muri commune Mutambu. Ico gihe abarundi babwiye ko ari bwo butare bwa Trelale buhambaye mu isi yose ko buronderwa cyane kandi ko bugiye gutuma Uburundi butera imbere bidasanzwe. President Nkurunziza yavuye yemereye abo muri Bujumbura rurari ko amabarabara yose y'iyo ntara agiye gushirwamwo kaburimbo. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 President Ndayishimiye yamenyesheje ko Burundi bwari bumaze gushora amatona arenga igihumbi ya Trelale ariko atarufaranga na rumwe rwinjiye mu kigega ca leta. None ayo mafaranga yavuyemwo yagiye hehe? Mu Gakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024 President Ndayishimiye yagendeye aho bacukura ubutare bwa kaseterite na Korta muri commune Busoni ishamba rya Murehe. Vyavuzwe ko hubuwe aho ababirigi bahoze bimbobo ubutare baca barahazibira igihe Burundi bwikukira. Abarundi babwiwe ko hazimbwa imiliyoni zirenga itoni 12 za kaseterite. President Ndayishimiye yagize ati umuhero uzorinda ushika abarundi barya. Mu gihe mu gihugu kidatunganije neza ubutare bushobora kuba umuvumo kurusha kuba umugisha. Ibihugu byinshi vya Afrika bifise ubutare n'igitoro byaragize ingorane zikomeye ntivyigeze bitera imbere. Akaruka hafi cyane ni Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo ifise ubutare bwo bwose buronderwa mu isi ariko ifise abanyagihugu bari mu bambere bakenye mu isi nzima yama mu ntambara zidahera. Hari kandi ikindi gihugu citwa Botswana naco gifise ubutare bwinshi bwa diama. Ico naco cubatse demokrasi ikomeye cyane gushira imbere intwari ibereye n'agateka kazi na muntu. Ubutare bwa Botswana bwatumye abanyagihugu bayo baba bambere mu bambere batunze ku mugabane wa Afrika. Igihugu cy'u Burundi rero nico cyambere kitarashira imbere gufatana mu nda nk'igihugu intwari ibereye na demokrasi y'ukuri. Ubutare nabwo bikabivuga ko ngo bibandanije gutya ataco bwozo marira igihugu. Ni mu gihe hari n'ivyatangajwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome kuko nawe yagize icimviro atanga cyane cyane ku bibi birabana n'ubu ubutare bwoba bwaravumbuwe nga mu gihugu cy'u Burundi. Akavuga ko hatabuze ubutare bwoteza imbere abarundi ariko ikibazo ari intwaro mbi, ubukunzi bw'inda kubura intwaro imurikira bose
hamwe n'igiturire ari vyo nkomoko y'ubukene buri mu Burundi, naho ubundi ngo Burundi butunze cyane. Ibire byose nivyo tugiye guca irya nino tubigaruke ko mu buryo burambuye cyane tugaruke no kuvyumvira biriko biratangwa n'abahinga batandukanye cyane kuri ubu butare bwavumbuwe, ndetse n'ibishobora kuba kubarwiza tunga bazorenga ku masezerano agiye gushirwa ko yo gucukura ubutare bwa cassiterite nga mu gihugu cy'u Burundi. Ufite subscribe canke sabone rero niba utari washyize ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV ndabahaye kaze muri ano makuru. Ikibazo benshi batangura bibaza, kubera iki abo leta yita abasuma aribo bonyene izeza ubutare bwo Burundi? Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 ikabarore, Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije umudandaza François Uwiragiye batazira amayondori ko ari mu bijuju vy'imbo butari bigaca bibushira mu bindi bihugu. Icyo gihe Perezida Ndayishimiye yavuganye ishavu ryinshi ryerekana ingene komine Kabarore yuzuye ibinogo vyavuyemo ubutare ariko ikabitigeze itera imbere. Igitangaje nuko rero inyuma yaho amakuru yacu ibanga yerekana ko Perezida Ndayishimiye yafatanije na Mayondori igikorwa cyo kwimba inzahabu mu ntara ya Muyinga. Akaba kandi ari n'ivyemezo bikwiye ko Mayondori na Ndayishimiye basangira urwo rudandaza rw'inzahabu. Uti none bigenda gute ngo uwo yise umusuma we kijuju abari we bafasha bafadikanya? Mbega inzahabu zabo zoba zinjije amafaranga angana gute mu kiga ca leta? Ikintu kibazwa na benshi. Ni mu gihe mu mwaka uheze kandi w'ibihumbi 2023 umudandaza Sylvestre Niyonsaba yarahagaritswe cyo kimwe na benda hamwe wiwe yatwara BRB Dieudonné Murengera Ntwari. Aba bakaba baragirijwe ivyaha bine bikomeye cyane birimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutanga ibiturire amatungo avuye mu vyaha no kunyuruza amatungo y'igihugu. Naho ivyaha yagirizwa vyari bikomeye, Sylvestre Niyonsaba ntigeze ajanwa muri sentare, yicunguje amahera aca ararekurwa. Yatanze imiliyaridi 3, ivyaha vyiwe biba biribagiwe. Igitangaje kandi uyo Sylvestre Niyonsaba niwe ajejwe kudandaza bwa butari budasanzwe buvuga ko bwubuwe mu ishamba rya Murehe muri komine Busoni. Ivyo akaba ari Corta ndetse na Cassiterite. Aha kandi ntitwokwibagira amatoni yavugwa y'inzahabu z'u Burundi yashogwa i Dubai ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza, ariko muri raporo y'amafaranga yinjiye muri leta ugasanga handitse ko Burundi bwashoye ibiro 3 canke 4 vy'inzahabu. Ese ni bande bashoye amatoni y'inzahabu atigeze yandikwa amafaranga leta izokoresha? Mu mwaka kandi w'ibihumbi 2018 umukenyezi yitwa Aime Nshuti yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi mu vyazize harimo urudandazwa rwa cassiterite. Yisanze ariko ahiganirwa n'abajenari bo muri CNDD FDD birombwe vya cassiterite mu ntara ya Cibitoke. Aime Nshuti yashora cassiterite i Dubai mu bihugu vy'Abarabu. Nkuko kandi abahinga bariko barabivuga, ubutare ntibwigera buteza imbere igihugu yatantwara ibereye iriho. Akaroro keza kakaba gasangwa ku mubanyi ari we igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kinafitaniye kandi imigenderanire idasanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariho kuri ubu Generali Majoro Varisito Ndayishimiye. Bivanye nibi vyose rero mpejeje kubabwira, Gabriel Rufyiri nawe yavuye mu gacerere agira ico ashikirije. Ati ubutare sibwo bubuze mu Burundi, habuze intwaro nziza. Uyu arongo ishiramwe Rukome Gabriel Rufyiri avuga ko atabuze ubutare bwoteza imbere abarundi, ariko ikibazo ni intwaro mbi, ubukunzi bw'inda, kubura intwaro imurikira bose hamwe n'igiturire nivyo nkomoko y'ubukene biri mu Burundi. Ibi akaba abishikirije inyuma yaho hatorewe ubutare bwa cassiterite mu ntara ya Kirundo. Nkuko nari mpejeje kubabwira kugira ngo tugaruke ku vyo Gabriel Rufyiri yavuze neza, twababwiye ingene François Uwiragiye batazira amayondori ari mu bambere batutswe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye afise ishavu ryinshi, ariko mu nyuma bikavuga ko ahubwo igikorwa cyo kwimba inzahabu za Muyinga bagifadikanije. Akazamwe n'ibi vy'umudandaza Sylvestre Niyonsaba yahagaritswe cyo kimwe na Dieudonné Murengera Ntwari yatwara ibanki nkuru y'igihugu BRB, ariko mu nyuma uyu mudandaza Sylvestre Niyonsaba akarekurwa atanze imiliyaridi 3. Mu nyuma agahita ari nawe kandi agumana iri soko.
ryo kwimba kaseterite ndetse n'ibi byose byavumbuwe mu ntara ya Kirundo. Aha rero akaba ariho bamwe babona ko igiturire ndetse n'ubukunzi bw'inda bwa bamwe ari byo bituma igihugu kidatera imbere. Abishikirije inyuma yaho hatorewe ubu butare bwa kaseterite mu ntara ya Kirundo. Inyuma yaho hatorewe ubutare bwa kaseterite na Coltan mu ntara ya Kirundo bungana n'amatoni imiliyoni 12 ndetse n'ibihumbi 700, abatari bake bavyumvise baranezerewe bibaza ko kumbure ibihe bigiye guhinduka mu Burundi, ubwo butare bugateza imbere Burundi. Ivyo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarishimye cyane, akaba yavuze ko Burundi bugiye gukera imbere bagafasha n'ibindi bihugu. Muri Orukome hoho siko ngo babibona. Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orukome ryishinze kurwanya ibiture no gusesagura amatungo ya leta, akavuga ko ikibuze mu Burundi atari ubutara, ahubwo ikibuze ari intwaro. Ikibazo gihari ari intwaro mbi, kwikunda hamwe n'ibituriro. Ivyo akaba ariyo nkomoko y'ubukene buri mu Burundi. Ishyirahamwe Orukome ryo rigasaba leta rishimitse cyane gushyiraho intwaro nziza n'uburongozi bufise yerekwa hamwe no kurwanya igiturire mu nzego za leta no mu gisata c'abikorera utwabo, umushinge w'iterambere. Benshi bakavuga ko nubwo bishitse bikamera gutya, abashobora kuzovyungukiramwo canke se kubirongamwo inyungu nyinshi ari abategetsi bo hejuru, kuko n'ubundi vyama bizwi ko havumbuwe ikintu gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi byose biherera mu mifuko y'abategetsi. Ni mu gihe bamwe bavuga ko umuhero uzorinda tukirya, ariko Evariste Ndayishimiye yavuze nk'uko abakora ibiharuro babitangaje, bavuze yuko izi toni ibihumbi 12 n'amajana ni miliyoni 12 ndetse n'ibihumbi 700 ukoze ibiharuro ko kaseterite igurwa ku giciro mpuzamakungu n'idolari ibihumbi 12,500 ku itoni, ugakuba izi miliyoni 12 ndetse n'amatoni ibihumbi 700 bingana n'imiliyaridi 222 n'imiliyoni 250 mu madolari y'abanyamerika. Uyashize mu marundi ku giciro ca BRB akaba angana na tiriyoni 639 miliyaridi 191. Aha rero ngo ni ku mutumba umwe gusa. Mwibaze ikibazo cy'ubutare ngo gitunganijwe neza mu ntara mu Burundi bwofasha amakungu, nta mfashanyo bwosubira gusaba amakungu, kandi nta gitoro cyosubira kubura mu gihugu, isukare, umuyaga nkuba, ibinyobwa vya barodi ndetse n'ibindi, nk'uko abahinga cyane bifashishije ibi biharuro babisigura. Ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we avuga ko umuhero uzorinda uza abarundi bakirya. Dufatiye rero kuri ayo mahera yava muri kaseterite, wasanga n'umunyagihugu muto yoshobora guhembwa yicaye. Ikibazo nuko ashobora kuja mu mifuko ngo bamwe kuko nubu hashize igihe kirekire bavuga ko nikeri ya Musongati yimbwa n'ahandi, ariko ibibazo bikaguma vyiyongera mu gihugu. Evariste Ndayishimiye ngo yarakwiye guhagurukira kino kibazo, koko ubutare bukaba ubwo abarundi bose, ntanyagupfa ntanyagukira, nk'uko aba bahinga mu vy'ibiharuro babishikiriza. Bakaba kandi barabonye ko ibiharuro vyakozwe n'abahinga biramutse bigenze gutya, abantu benshi boza bagakira, amabarabara akubakwa, ibitaro n'amavuriro bikubakwa, kandi nanone n'abanyamitahe bagahurumbira kuza gushora imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi, kuko kiba gifise amahera mvamakungu. Kuko kubura amahera mvamakungu biri mu bituma igihugu kitizigirwa n'abanyamitahe mvamakungu. Nitwige kandi turacakure, Uburundi bwarabuze vy'ukuri indongozi ngo yifuza iterambere ku barundi bose. Mwese abarundi benshi baribuka dosiye y'imiliyaridi 54 z'urugomero rwa Mpanda ko yazimanganye umukuru w'igihugu atacu yigeze akora. Umuntu kwibaza ati nimba harariwe ayo mahera yose, aya yoyo ari nzaboneka boyashira he? Umwe mu bahinga kandi mu diaspora akagira ati je ahubwo nibaza ko ari uko amatora yegereje, abategetsi bagira batangure kutwizeza ibintu bizwi neza ko bidashoboka. Hamwe vy'ukuri ngo ubwo butari budandajwe n'abarundi bose turi hanze twoza turahembwa na leta y'u Burundi. Gusa ibi ni ibintu nzi ko ari indoto, kuko naho ayo mahera yoboneka sinibaza ko
hari ivyo yorangura atari ukwigira mu mifuko ya bamwe bamwe. Reka kumbure ngo tuvyizere, wosanga twese abanyagihugu dushikiriwe tukarya ko nk'abandi nk'uko bitangazwa n'abatandukanye. Gaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira kandi nabo baje barashikirwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'andi menshi turiko turabategurira. Ntuze gucikanwa n'Umuhuza TV rero, Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.